Sawa. Umeze neza watashe? Natashe. Okay bo. Je nicaye ino ruguru kuri Gare du Nord, ino ruguru kuri 14, ahantu bita ku Gatumba urahazi? Gatumba ya. Sasa. Yes, murabyumvise Chany Queen gagomba nze hama boss tubandanye nawe. Yego. Utire byagenze gute? Okay, ubwa mbere je centre tarde naraje kenshi ibujumbura. Sunrise yari mu DJ. Yari mu DJ yafise inzu idandaza umuziki muri komune Nyabikere. Nahora muri Amerika man. Muri Amerika waragiye gukora iki mu byakazi byabimeze gute? Vyakazi bizakora ibintu byinshi. Mugabo c'est business nkorana n'abazungu muri Amerika urumva ndagenda nka visita asura nkagaruka ino. Umva ndashaka kugenda 2 semaines, izindi 2 semaines nkagaruka. Ni privé, ivyo vyose ni privé ntavyo nakubwira. Nivyo bya ntabwo ndumutinganye. Ngene nivyo byatumye Abandi bakunda kuvuga. Ntabwo ndumutinganye kumwe bakunda kuvuga abantu. Hello bakunzi ba Sunny Stars TV muraho murakomeye mumeze bien. Wamaswi wona kuri MIC uri kumwe na Obama Baddest International Boy. Behind camera ni Dorsele Professional El Maestro. Hama turi mu akabare kamwe twa umustar umwe yaratubwiye utamusange gusa si hari. Inge tumurindire ngiraza turaza kumumenya ko byinshi kuri we reka turamurindira gato yugumane natwe. Utarakora subscribe banzuye kandi cameraman ugumana nawe yinjiye aza gutera mubere kugumane natwe. Yes, 1212 wamaze kumubona Rise Wamoyo yashitse naho yaduhenze akamara umwanya munini yasane katose mu fresh. Mambo. Weze fresh. Ni sawa. Ko waduhenze warega manu wate. Wapi yabona na muri garage nagiye kogesha imodoka. Imodoka gasha muri garage gamuta. Natari je. Nene raya twazi imodoka niho sanga hariho n'izindi service bakoresha. Shaka kugira vidage, shaka kugira ibiki keshi ni byose biba bihari urumva. Gusumeze fresh. Meze neza. Watevye tugumahanye no ku modoka cha turaho twicara. Abandondera yumva se nabamenye narinzi yuko ari umuntu asaka tuvugana ivy'akazi. Gari ibintu vy'akazi. Cyafise ubuzi bwinshi. Ngiraza kutubwira tuguma hasha wicare ahantu. Ngamba nk'ifana hano narinzi hano ndababwiye hano kubera narinje kunywa ifana. Po ugumane natwe. Yes, bakunzi ba Sunny Stars TV wamasukona twashitsaho yicara ngo arindire yafana yaraje gufata kandi dushoye tumwekaze tumuramutse. Welcome again. Ase ndasoma mani nyotera cyari nyinshi. Nibanze baguhe none saba bagurira icupa. Cyane utugurira kwa twakurinda imwanya munini. Cyane mumwe nta kibazo c'ifana afise. Bebe Tutumire. Hewe. Selfie. Yes, wagwan welcome again. Katwanzere twe tumwakira Rise Wamoyo aho yadubwiye tumusanga. Yashitse kandi twastumwake umeze bien. Nze neza cyane. Urakomeye cyane. Ni sawa. Katuramutse aba mwazananye na podcast babembeka. N'abagenzi. Ni sawa. Ni sawa cyane. Urakomeye. Yego ndakomeye. Akazina ni Mo BK Monzeki kuri YouTube. Mo BK Mo Zeki kuri YouTube. basanzwe n'abahanzi nabo nkawe. Nivyo ya. Nawe utwa gutega bro. Twara Jais. Hala Jais. Ara Jais ni RJAIS. Yeah. Rero tugaruke na Rise Wamoyo ngiye niwe bamenyereye cyane ngiye niwe bazina cyane. Kubatakoze Rise Wamoyo ninde ameze gute ninde? Je nibaza yuko Ubibwire nk'abatakuze rya mbere bakubonye. bo nibaza ku batanzi ndi umuririmbyi w'umurundi nkaba mvuki karusi mba mu gisagara ca Bujumbura. Abarimvinga turazene babakira bakwanze kwikora mu gahugu gatoya. Asa Wanze gukora mu gahugu gatoya kugira ngo mbete Rise Wamoyo nuyu. Uyu rukundo rugufashe uramerereza yo. Uramerereza.
Baragufashe nawe uramerezaga mani. Ni problem ni hatari. Ya, hamareka twinjire mu mwuga w'umuziki. Twarakubonye amahitamo amwe muga Miss turabona vyaraheze vyagenze gute warabihevye vyahereye he? Ya nahora muri America man. Muri America waragiye gukora iki mu vyakazi vyabimeze gute? Vyakazi bijaye n'ivyo sanzwe nkora. Ya. Mbajya imirimo ya Miss ukora iki? Mu miziki mugabo after ya inyuma ya muziki ukora iki? Bo sinavuga yuko ndi ari ibintu no vuga byoroshe gusa je nkora ibintu byinshi mugabo c'est business nkorana n'abazungu muri America urumva ndagenda nka visita asura nkagaruka ino umva ndashaka kugenda des semaines izindi des semaines nkagaruka ni privé ivyo vyose ni privé ntacyo nakubwira nivyo bya ntabwo ndumutinganye ngene nivyo byatumye abandi bakunda kuvuga ntabwo ndumutinganye kumwe bakunda kuvuga abantu nivyo byatumye ngira warahevye n'umuziki je ntabwo nahevye umuziki nta myaka ibiri maze ntasohoye umuziki ndafise nararirimbanye n'abanyakarusi indirimbo yitwa Burundi ndakora mu nyuma indirimbo yitwa Rungwa neza turi kumwe na John muri Rise ndakora nabibaye muri 2019 niho ntakoze ubu naho ngomba gukora kandi urumva ko ari sawa ya 2020 umva utakoze umwaka wose urumva ngira no mwanya wari umaze wari mu byo nyene ivyo twashaka batubwira 2019 gushika muri 20 naragwaye waragwaye naragwaye cyane birazwi barabizi ngwaye cyane bisaba yuko mbanza gufata ropo urumva rero iyo 2020 nari muri ropo medical yesa ngira igituma wari warahagaritse umuziki uheba waragwaye twaravyumvise mugabo kugwara byo byatumye heba umuziki nk'umwaka wose no wa 2020 twagera mu kwa gatanu ko oya man rega hari ibintu mutaraverifye haje muri abaririmbyi benshi ngaha mu Burundi nta numwe akora mu mwaka hariho benshi amaruma kadasoye indirimbo none mbwiye abandi atako barakora we ntwari gukora ivyo bakavuga Jason Rise rero independence nawe bo je nari ngwaye kandi bifite ibikorwa byinshi nkuko nakubwiye nkora muri America umva sinkunda kumanda ngaho umwanya wose so nabari hanze barakora umuziki hanze hariya biragoye hariya hanze biragoye kuko je mba ngiye visite sindo nk'umwanya wo explore ama studio ntaraso umwanya wo explore ama studio no kuvuga siyo no kuronka umwanya wo gukorera gusugira ashobora kubasigira nk'akantu kwere basaba bavuga dana Sunrise yasiza kaye yagarutse akaduha kaye uravyumva abo ndasiga ahubwo gusa aba management yanje ntabwo yuzuye hari abantu ntarashiraho baza gukurikirana neza ivyo bintu kandi ko ndabarondera kuyanda bashireho management wawe nyene bashobora kurota indirimbo muri studio bakayumviriza ko yakwije ibisabwa bakayisohora abo ntabo hari ibikibura kugira bashobore kuyisora naho no ntafise umwanya ya mbaba mwazananye nibo basanzwe barimo nabo muri yo management wawe nibo basanzwe ufashe mu mugongo cyane abo nabagenzi gusa bisanzwe ntabwo ari aba nabaririmbye nabo gusa bashiramo nabo ningira bo urumva hari abantu baba kuba hafi kenshi cyane ivyo mwe muje kuvugana gira ubinjize nyene neza oyaye ngaha ndakunda kuhateramira yari abantu benshi tuba tukwiye kuhahurira mu bindi by'akazi cyangwa iby'ubuntu bumwe tuba dusanzwe tugenderamo yego mugabo urumva kira mugenzi wese ko muravugana mu ngorana byinshi urabizi ya reka twanze tuganire nabo gatoyi rimwe abiri aha makazi nawe wavuze ngo witwa ndutwibuka Mo BK YouTube nitwa Monzeki yego Monzeki ajya afite ibikorwa bingahe Monzeki ninde sibike ninde Monzeki ni Nshimirimana Maurice ku izina ry'abavyeyi avuka mu ntara ya Karusi komine Nyabikere ubu ari mu gisagara cya Bujumbura yego bayaye uvuze ngo ufite ibikorwa bike dushishize nko kamwe canke tubiri tuvuga ati jutu ndadufise turi hit nikoda kusoma nikiyipata diploma brother K mtaniona usiji ukanuna zawadi ya Maulana mindo professor wa ego sino biracitse oya mwanya ntacyo turagoye akanya bandanya akandika okay nzoguma nitwamo mpanganye naba mama impanuro zaba nduta nzozifata nkama niho nzoba ndose umurongo w'ubu zima naho nzoba kure nzoba miza ku mutima sogokuru nyokuru maguru kemba y'inkuru umumenyeshe makuru akuye gutanga inkuru manura bato nibagiye n'abakuru ibigumye wanje bicika umusururu kuri vina maka umusifuzini bururu reka tugushimire cyane mbega hagiye wewe watanguye kuririmba ryari byakujemo gutegura utanguye kuririmba je kuririmba natanguye 2009 natanguye kuririmba muri 2020 ubikora nafise ama audio 18 nafise video zishaka kuri
imwe gwanje n'izindi twagiye turakora hamwe na Rise Wamoyo turakora. Ya musanzwe mufise n'indi ngoma kumwe n'uyu. indirimbo turi kumwe ni ijya Burundi nakubwiye irimwe abanyakarusi benshi urumva rero nawe nyine arimwo. Mu gihe uvuze ngo warakoze kuva 2009 gushika uyu munsi mbega wowe kuva 2009 kora gushika iyi saha ubona nzi wakoze arakamaro wakugiriye canke warubiri mu giro umusitare gusa byabimeze gute? Akamaro wakangire kanini ya kuko yatamuziki Rise Wamoyo sinari kumumenya sine kumenya Asigaye twahujwe no muziki ego nico kintu cyane narungusa abagenzi hama izina ryanje rirakura nawe ngira turamushikira tumubaze umva izina ryarakuze abagenzi barabunguye yego cyane kuva yo 2009 gushika 2021 nutuwe dusrago wahuye na twavuga ati jumutse ngirandana uhebe dusrago ni twishi kuko ura prevoya ibi ugasanga haje ibindi nkabona no gushimira bivuye ku mutima kubera kubona Sunny Stars TV yoshobora kuwuma ikiganiro ego urubanza rumwe marazibiri mwaje kure Rise Wamoyo mugakora bwa bumwe nanje ciye profita d'occasion amasrago nagize nabuze promotion niyo srago ya mbere nagize ko mu ndirimbo 15 mfise ntihabuze nimwe yogira message hindura mu bagwaruka bw'u Burundi canke mu bamwe mu badutwara yego nawe umeze fresh niko fresh nawe akazina ne je nitwa Asigaye ku muziki gusa hama je singo na tevita cyane cyane sondo muririmbyi sondo mukinyi w'amareresi ivyo vyose urabikora? Yes yeah. Ni hereresi urimo mireresi imwe cyane nyinshi wakinye cyaro n'izindi ziko ziraza? Ni nyinshi nakinyemo nakinye mu ireresi yitwa House Girl nakinye mu ireresi yitwa Waimi nakinye mu ireresi yitwa Penzira Manyanyaso n'izindi nyene kandi ya mbe nawe heri wo muziki ryari ufite imiziki ngahe? Okay je natanguye umuziki 2019 no vuba nkaba mfise indirimbo 5 mu gazi 3 nizo ziri ku rubuga ngurukana bumenyi hafisemo video imwe ya ukore mu gahogo nawe ko nabandi babidukorera se. Okay iyi wanje ndayiparitse nta undi mbashaka ko ayinyonga niyo mba numva niruhiye nta undi mbashaka ko ayinyonga abaza birabisha amapine ndahana abaza bifatisha ivora kugira bayinyake ndabaturuna hey bisanzwe inyonga ni ikigarasta ni modoka ni modoka yes bazayifata ivora hari abantu uhura bagoye man kuko yabavuga ati ndashaka ko nifitiye nk'akantu cyane rya Rise Wamoyo abazanye ngo yare gucika oya sijya iwawe nawe waparitse kwibaraba ni atari man ico vyumva nawe reka tugaruke na Rise Wamoyo muyo minsi myinshi twakubuze twitega ikintu hakicashaje bagari basi cyane nyene nizazi kwenda mu yambiri muri Amerika wigarukira oya bo nibaza ko ni kesho y'umwanya kubera amakuru menshi ngira umva sinda nkumanya wo kuza kurota indirimbo ngo ndazisohore je nafise imiziki mishasha bose kandi ndafise n'amafisha mwamwe ngaha ari hafi guhera nkuba rero nshasha mfise turi kumwe na Chany Queen ngomba gushyira Chany Queen kandi ngo mufise ko na Chany Queen dushaka kwiyongera kuko twakoze ya mbere dushaka kwiyongera kubera afise talent ya mukobwa nawe afise talent ya hatari n'umukobwa azi kumviriza umuziki ni naco gituma umuhitamo Chany Queen gusa tubona hariko aro nabandi bakorakora ntabandi ubona mufitanye gahunda yo gukora nabo? Je bose ko abagenzi se ntabwo mpitamo Chany Queen gusa ahubwo ni numviriza igikogwa nkumviriza ihibereye nde ko indirimbo mfise ni nshasha ni igiswahili cyane gucishiriza mu gatoya muri fishe mu modoka kumviriza nakuvuga numvirije story y'indirimbo numva ari Chany Queen ayibereye siniyo numva ari uyundi yayibereye nane kugira naje nifuza gukorana n'uyundi mugabo ko numva umenga niwe yibereye urumva ni urabibona nawe nce mpitamo gukoresha wenyene yemwe na Chany Queen twitege ryari? je nahejeje ku recording ni wasigaye je bunda mfise na fiche kuko singenda ku sindamubwira dukorana indirimbo itagira je ndakora indirimbo nkayigeza ku rwego nkamuha kumviriza kiraza kuza kugura abastar uramuha kumviriza yumvise rero indirimbo imunezereye yumva ko bikwiye byo kuri ko ashiramo ikintu cyakubwiye ati sawa kubwiye ati wapubwo n'ubwatsi
Ugenda. ugashibiheba Mugabo nanjye narakoze indirimbo ndayimuhereza ubwo si nyinshi baba barakubwira ati ngo n'ubwatsi mwaba mwakanye n'abandi ugacibiheba gama je kuva ntanguye umuziki sa umujama warame ngo wamukunze ngidi no yabivuze nze Chany Queen ingedi wabyumvise nanyo nayifise Chany Queen vraiment arayica abajama barayaga je Chany Queen sinamukunze ingedi ahubwo Chany Queen nibaza ko urumva n'umukobwa nakunda cyane kuva kera Mwarasanze amuna gwa rukundo nyene. Sinzi urukundo urumva. Urwo nyene bamukunda nta. Byumvise uko nyene sinzi ko ngiyane nibaza ko wakoze uvyumva na. Nibaza ko ari kubera umumizishe numva yakoze neza nibaza ko ari cyo gituma. Hanyuma rero maze kubona gutyo tumaze kuganira turakora indirimbo ya mbere numva ingene urwego ashize ko amajwi mu ndirimbo yanje ya mbere. Ndumva ati urwego ariko ni rugwigo gwiza cyane kubera jewe nagiriye amahirwe yo ku natanguye umuziki maze kumenya byinshi muri yo. Kuko ndibuka narigeze kuba ntwara ba Satbi ikarusi. Je ntatangura kuririmba. Ubadugana yo nkaba bariha amafaranga bakaza kuririmbira abantu bikarusi. Umva wabaye manager kuva kera. Imana yari yahezagiye. No kuvuga nari nkabadugana ba Satbi akaza gukora igiteramo hariya 2010. 2010 agitangura gukundwa cyane. Nkamutwara nkamuha amafaranga akaza akaririmba hariya defwa baruriro bose nabana batwaye ntaratangura no kuririmba ntaratangura kuririmba ba question G Miss Erika ba ntuze ba kise mungu yitwa Iverson hariho bande urumva narakunda kubadugana hariya bakagenda bose waradugana utaratangwa je naramye nshikira baririmbyi kuva kera hamaro cyane Queen ngenye gukora uramerereza numva no ikorana nawe aho nyine utaraja kure uramereza gato nyine kajya kumenya Chany Queen turirimbire yoba yari ngaha niho yari kode niho byamuha muhamagare none Chany Queen baza ko ari hafi yabura muhamagara menda vugisha uyu mu gihe wumva yadugana abandi 2010 aribo basatwe tubonongera izina barifise nabo tangwe 2009 aba habaye intamba mize uga nabona ati no sindi aho bari kwe oya Jacob bimeze kose ntibyigeze bigaragara mu mikoro mugasa na Ezi yarabonekanye nka manager wanje mu bintu byinshi umeze neza watashe okay bo Jeni cha ino ruguru kuri Gare du Nord ino ruguru kuri 14 ahantu bita kugatumba urahazi Gatumba ya Gatumba na kuri 14 bashi sinzi ko hacha bashi reka basi ncembaza umunanzanyi ncembaza taximana nzanyi ndamu wazosanga hazi harazi na nyine kuri 14 usashikira mu mangiye uchukate kote yo kuduga gutyo ucuhashika sasa Yes murabyumvise Chany Queen gagomba nze batirimbire uramerereza oya nibaza ko dushobora no kubaririmbira bishasha dufise bishasha yes hama boys tubandanye nawe yego utire byagenze gute okay ubwa mbere je centre tarde naraje kenshi ibujumbura Sunrise yari mu DJ yafise inzu idandaza umuziki muri komune Nyabikere ndashitse nkumva naho haguma ko nanjye nafise gukunda umuziki amaze gutanga kugira business yo kudugana abasani akakoresha ama concert hariya yarantimaye micro yiwe ko byose yari mitari y'ivyuma byose yari bya Rise Wamoyo sinza kubesha hama nkaba nkum MC kugira nakira abasani mugabo murya mwanya wo kwemsinga nkafata umwanya wo kurapura indirimbo zanje nonje kumva ko mu mutwe nduhutse maze kuko mu bintu by'uburyo n'ubu baracampa intambwe nkamubwira ikintu kimwe ko ikintu ntibagira nuko uniforme yo mu mwaka w'icenda Sunrise ari yayingura igitega iran supportinga ibibazo vyanje yarabitahura cyane imbere y'abandi uriyeho bavuga ngo ngujya ngo ni ngo abandera abandi ya football naho momo ataburyo atamikora afise uyu mwana iyitara mfise
nabonye abandi ngene bari Tanzania kuko yaraba amafilme cyane yarabaye n'umukinyi arakinisha amasinema cyane aguma nyiyegereza mu bibazo bimwe bimwe by'ubuzima kan supportinga n'ubu sinomusonza naco no mubona n'agacupa niko ndasoma yanguriye na déplacement mu buterere muri miwana kuba turacyari kumwe ni manager n'ubundi hatavyemera neza eko dufise ihari kube yavyemeye kwa ataje nawe ahavaza wewe vipi namuhamagaye ngo mama ni mama ni n'umukobwa wanje urumva sinamuhamagara ngo reke kuza ni mama akaba n'umukobwa wawe ndamuhamagaye ntashobora kuza kuko ni mugenzi wanje turamana ukabona nta mukuzi wa Sunny Stars TV ukabona ataje usho vyandika muri commentaire zo bari dena azoja mutuzanira kimuzana muri studio bo turafitaniye project nyinshi urumva ndamuhamagaye ndazi ko ategereza kuza Revre ntazi urumva byari ivyo mugabo ndaza araza ndamuhamagaye araza naje mpamagaye ndamwita urumva ndazi ko aza reka tumurindire nibaza kumubona aje baza kwa kibazo tashaka kubandanya harakajambo wowe ufise wewe ushaka kuvuga ko wavuze ati warabuza ama support vyagenze kunuko n'ubu support uracazibura bimeze gute akajambo je mfise mvuga ni vyinshi guseka nshye kumange kubera byose nivyoherera ngaha ndashimiye bivuye ku mutima umuntu wese bari itangazamakuru yayo yose n'ahari zike zagerageje kumekanisha uko wabyanje hariho nka Star FM ncavuga CC hit promoter weragerageje kumfata uko kangegize imbere ndashimiye bivuye ku mutima Natasha mu rundi bwacu tuwana akoze Gitega Karusi Bubanza mukaba mwari Gitega muravyibuka ivyo bintu ndashimiye kandi bivuye mu Rise Wamoyo nta nyinuba naho no banoza namba ibiratunaza ndi mu vyondo aravuga two biri kose yagize ikibazo ujya ni momo mwakire niyitegure mu mfungurire hama mubazi ikibazo yagize momo nukuvuga ndashimiye kandi Arajaisi uyu si misi yose twatumeze neza no ngayi bujuma igemba ndi febre nkavuga tuno munsi mbonye n'umusagoreza nanaje aca ntwara muri restaurant umva ndashimiye nawe uri kura mu kiganiro kuvuga nawe uri kura ya support nawe urandira natangwe kwiroha naye kwironka unukuvuga biko biraza ubu yego yes boss nawe nuko bimeze nawe bimeze gute ko usanzwe n'umukinyi wa Mareresi umvuse big deal nka boss ngaha gusa ikintu kihari je ndi umukinyi wa Mareresi kandi ndakunda n'abantu gusa ntitwamenye ngo kumva ya Mareresi cyangwa ngo nikumva y'umuziki twahuye gusukunya nta na myaka naririmba natazi ko ndirimba gusa nawe ndamwumva mugasa nze sisanya neza n'uyu hama guhura nako ntamenya aho umuntu bahurira n'uyundi byase turahurira ahantu twiko turatembera hama turidondora n'ama turamenyana gushika n'ubu tukiri kumwe kandi ndamwubaha uko biri kose kandi ndazi kanyubaha nko bavuga ati yawe umuto umwubaha yawe umukuru umwubaha twe tugirane kubahana hama ndugiye ko naho kuvyerekeye akazi kiwanje k'umuziki na n'ubukinyi bw'amareresi bavuga bati nta hantu hatagira ibibazo kwitagira ikibazo ntushobora no kumenya n'ingene ubaho sivyo gusa ikintu cyenda kenguka ndiko ndakora ngikenewe ni support gusa Asigaye ho ndikwazi ndiko ndakora n'undi afite indirimbo nshasha ndiko ndakora video yayo mu minsi mike cyane turayumva nawe twitegeshaje yego mu kwezi kwa gatandatu turazi iwe wenyene cyane collab ni ya jeje nyene yes katugushime nikindi ndafite na collab indirimbo yo guhagiza igihugu twakoze turi abantu 11 nayo ne mare equipe y'umupira apana sumuki mani urabazi bazo nabwo ari equipe y'umupira gusa bari yose Sunrise havyumvise ngo ni duzi umva wakina madiri tu turashaje bari dirumva yasitangwe kuva kera gusa sikuvuga uko oye byase gusa tuba abantu 11 nubwo ni ko Imana yabishatse ko tuba 11 twarahejeje kuri codinga na tournage ya video twarahejeje ndibaza mu minsi mike cyane nayone ko murekura yes tugushime amen boss tinawe rero akajambo kanyuma cyangwa wansi kumvisha ugo rugoma ndirimbo mu modoka iri mu modoka cyangwa mu telefone ayire ushobora kumva base oya iri mu fiche ndayifise mu modoka quelque part ushobora kumva ko naje ibintu byinshi ndabirecordinga mu modoka ushobora kumva vesi de kumva ko igikorwa kihari araza twumvisha vyeme mu modoka baswa hoki tugenda cameraman tugenda twumvisha ngo
Yesa bakunzi ba Sanista Steve wamaze kubibona Rise Wamoyo twemera ko batwumvishe yangoma mu modoka bariko bakora na Chany Queen reka ngira banzaye twumvishe ivyo musa twumvishe ngoma rero atuzanya witwumvishe ninye ngira murayumva barayumva Batona amini Homina amini Batona amini Ubukene ulingwara mbi Ubukene jenda kwanga Ubukene aho nyene manzuka abanye gatonye manzuka abanye gatoye urumva indirimbo yarimvye ngo ubukene tubona wararose ni modoka uracarimba ubukene gasha nibaza yuko iyo ni ndakunda kuririmba inspiration urumva nubatse benshi ndazi ko nubatse benshi hariho benshi baciye muri ibi bibazo nanjye narabiciyemo kera suno munsi indirimbo muzomva story yayo neza muzokumva icyo nashatse kuvuga no kuvuga ntabwo twavutse gutya oya kandi urazi ko si benshi hariho imodoka imana ngiye kingana gute Shasha turabibona ni mpya imaze 3 mois yashikiriye imaze amezi 2 n'igice yavuye hanze imaze nka 2 mois 3 mois hafi bono kuvuga umva si benshi nyomba je mfise amahirwe yo kugura imodoka iyi nkahindura nkagura yindi cyangwa kansangana 2 cyangwa 3 si vya bose urumva izi ndirimbo turirimba tuzizosigira abana urumva tuzoziraga abandi bantu bazizobafasha nyimba jewe muri umwanya ntari muri iki kibazo niko ndaririmba naragiciyemo cyangwa hari undi mugenza kirimwo urumva nico gituma reka tugushire tunakeza ku modoka waronse Sanista